Ingabo z'u Burundi zararungitswe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zongeye kuvugwa mu ngwano iremereye cane nyuma y'uko zikomeje kugenda zinanatakariza ubuzima buremereye cane ku gipimo kitigeze kiravugwa canga se kitigeze kirabaho muri rusange. Urebye by'umwihariko ingwano zarabaye mu mwaka uheze guturuka 2023 2024 ugashika muri uno mwaka wa 2025 nibwo ingabo z'u Burundi zama zirimo gupfa ku rugero rudasanzwe nkuko bizoma bigaragara. Izi ngabo ziri gupfa rero by'umwihariko mu nyuma y'iko rero bivuga ko hakomeje kurungikwa ayandi mabatayo menshi ku butaka bwa Kongo, ndetse abatari bakeya bakaba bariko barasigura ndetse baranerekana neza yuko batewe impungenge by'umwihariko n'ibikomeje kugenda biraba ngaha mu Burundi, haba ku ngabo z'u Burundi ndetse by'umwihariko na bamwe by'umwihariko mu bazirungitse, yaba izarungitswe kurwanya umuhari wa Red Tabara, haba izarungitswe by'umwihariko kurwanya by'umwihariko umuhari wa M23 muri Kivu y'amajyaruguru, sibyo ko bariko baratakana Kivu y'amajyepfo, zirakomeje guhura n'akaga karemereye cyane ku buryo abatari bakeya bama barasigura ndetse bagaragaza ko by'umwihariko ari akamaramaza ndetse by'umwihariko ari n'ishano n'ibara riremereye cyane. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira aragaragaza ibiziga canke amasanamu by'umwihariko y'ibiziga by'abasoda b'abarundi bongeye gupfira mu ngwano ziriko ziribonekeza nga ku butaka bwa Kongo, ku buryo atari bakeya batarya umunwa mu kugaragaza ndetse by'umwihariko no kwerekana ishyano rikomeje kugwira abasoda b'abarundi bararungitswe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Harakomeje kuvugwa by'umwihariko ifatwa y'imijyi imwe n'imwe ndetse n'ibisagara bimwe na bimwe by'umwihariko ku ruhande rw'umuhari wa M23 aho ukomeje kugenda urabyigarurira, ku buryo by'umwihariko bikomeje guca biratera inkeke ku batari bakeya nkuko byoma bigaragara cange nkuko amakuru yama aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turabegeka turabere hamwe rero uburyo ingwano ihagaze, uburyo ingwano ikomeje kugenda iravuza ubuhuha. Perezida Evariste Ndayishimiye yarasanze abasendefdd ari ababingira yigize by'umwihariko intama ngo nta ntumbero n'imwe rero bafise yo gukingira igihugu. Yaciye avuga ko rero hari bamwe bahembwa amahera by'umwihariko yakabaye ahembwa canga yongera ku kandi gahembo k'abaganga na bamwe rero by'umwihariko mu bacungera umutekano kuko aribo bafise akazi karemere cyane. Ariko kandi ibi ngibi iyo bamwe rero babivuze by'umwihariko barabita abanzi b'igihugu, nta na kimwe by'umwihariko abeshemwo nk'ibyo yama aravuga yerutse kuvugira Igitega by'umwihariko nk'intama abayaga by'umwihariko demokarasi y'amahoro by'umwihariko nk'amabingira ico bakora by'umwihariko no kwica ukwiba ndetse no kubesha gusa. Nyamara Evariste Ndayishimiye nubwo yama aravuga ibi ngibi by'umwihariko canga se yama aradusumira asigura ibi ngibi, ntatanga neza akarorero canga se ngatomore neza avuge bamwe mu bo bakora muri iryo bamwe baba bakora iryo bara cyangwa se bakora iryo shano. Kugeza ubu kandi by'umwihariko turagaruka ku byama biriko biravugwa haba mu Cibitoke ndetse n'ahandi by'umwihariko bivuga ko rero ibura ry'ibitoro mu Burundi rikomeje kugenda riratuma ibintu bimwe na bimwe bizahara, ibindi bimwe na bimwe bigaca by'umwihariko ibindi bimwe na bimwe by'umwihariko bigaca by'umwihariko birahagarara ibikorwa nkuko byoma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri rusange. Kaze kuri mwe mwese mutwumviriza ku makuru n'ibiganiro byacu tubandanya kubategura ndetse no kubashikiriza kuba twumviriza bari ngaha mu Burundi mu bice bimwe na bimwe by'umwihariko mwese ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze cyane kuba twumviriza bari by'umwihariko mu bigwati bimwe na bimwe cange mu bisagara bimwe na bimwe. Ndabifuriza ibihe byiza cyane, ndabifuriza amahoro y'Imana cyane by'umwihariko turi kuwa kabiri kwigenekerezo rya 21 by'umwihariko Kigarama kwigenekerezo rya 21/0/2025. Kaze kuri mwe mwese kandi mutwumviriza muri mu karere k'iyaga binini mu bihugu bimwe na bimwe, mwese ndabifuriza amahoro y'Imana cyane. Ndabahaye ikaze kuri mwe mwese mutwumviriza muri ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Ari ubwa mbere ushenga habisonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe gatanu kuri gatanu. Kaze kuri mwese tugaruke ku idonido ry'amakuru akomeje kugenda aravugwa cyane cyane akomeje kugaruka ku ibara ndetse n'ishano riko riragwira abasoda b'abarundi. Abasirikare b'abarundi ubu ngubu aho bari biravuga ko baba bariko baratabaza aho bamerewe nabi cyane amasasu by'umwihariko aho iyoba ngo yamaze no kugenda arabashirana.
ibingibi bibaye mu nyuma y'uko rero by'umwihariko imwe mu ntwazangabo yize amasomo menshi nga mu Burundi agendanye n'iby'umutekano ndetse n'urugamba twayegereye igatusigurira ingene ndetse n'impamvu abasoda b'Abarundi baba bariko barapfira cane nga ku butaka bwa Kongo. Yarasiguye ko rero aba basoda bagenda nta formation nini cane canke ihagije bafise, aho bahabwa imyimenyerezo y'amezi 3 gusa. Ikindi nuko baca barajya ku rugamba by'umwihariko atabikoresho bihagije bafise, aho gushika ubu ngubu bivuga yuko rero by'umwihariko baba batanguye kugenda by'umwihariko barahabwa by'umwihariko ibikoresho bike cane, haba inkoho canga amasasu barabironka bageze ku butaka bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Bivuga ko rero ino ngwano imaze imisi iribonekeza, leta by'umwihariko cane leta ya Kongo yoba yarashoyemo akavuga amafaranga menshi, haba mu kwishyura Burundi, mu kwishyura ibikoresho bimwe na bimwe bakoresha by'umwihariko cane ko muri Kongo ataruganda bafise rukora rero by'umwihariko amasasu canga imbunda. Ibi byose ngo yaramaze kubatwara by'umwihariko amahera menshi cyane muri ino misi canga se mu ntangiriro z'uno mwaka 2025, ibyatumye amasasu ndetse n'ibindi bikoresho bica biragenda biragabanuka muri rusange. Hari amakuru avaho rero by'umwihariko abasirikare bari by'umwihariko aho avuga uko bameze kugera by'umwihariko muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo, baratangaza by'umwihariko yuko rero by'umwihariko ingabo by'umwihariko zihindura amatwara za M23 by'umwihariko bamaze kuzenguruka abasirikari b'u Burundi. Imigwano iramaze imisi rero ibera mu bice bya Masisi nka Zangungu, by'umwihariko haratakariye abasirikare benshi na cane na n'ubu ngubu by'umwihariko bikigoye kumenya ibitigiri byabo, n'abafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba bakaba rero ari benshi cyane nk'uko byama bigaragara. Nyamara ikibabaje kinateye inkeke kinateye impungenge n'uburyo rero ku ruhande rw'u Burundi by'umwihariko bemeza ko atamusoda wabo n'umwe yari yofatwa, aho bemeza ko atamusoda wabo n'umwe by'umwihariko yari yafatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko byoma bigaragara cange nk'uko abakora akomeza kugenda aradusumira. mu bapatayo by'umwihariko asigaye by'umwihariko aho muri Kivu y'Amajyepfo ariho rero ubungubu ingabo by'umwihariko z'impinduramatwara by'umwihariko AFC zigejeje by'umwihariko ni batayo by'umwihariko ya 10 hamwe rero ya 11 akaba arizo rero ubungubu zisigaye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ya 12 ikaba yarahonye by'umwihariko abandi baca barafatwa na M23, isigayemo rero abasirikare baharugwa muri 56 mu basirikare hafi amajana 7, aho rero FARDC Zarendo ndetse n'interamwe za FDLR barataye by'umwihariko bariruka. Uyu munsi wose by'umwihariko abasirikare b'u Burundi akaba ari bo rero biriwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubwo ni ku rugamba gwarabaye ku munsi w'ejo hari kuwa mbere igenekerezo rya 20/02/2025. Nta kindi barindiriye by'umwihariko atari gufa cane yuko General Prime niyo ngabo umukuru w'igisirikare cy'u Burundi ababwira yuko by'umwihariko bakwiriye kugwana urugamba byanze bikunze. Umuhari wa M23 urasaba yuko rero by'umwihariko uyu musoda mukuru w'igisoda cy'u Burundi yobasaba by'umwihariko ngo basubire by'umwihariko birukanke, kuko rero by'umwihariko batagifise ico bokora mu gihe M23 yobatera muri igejoro cyangwa se mu kindi gihe icyo ari cyo cyose. Abasirikare b'u Burundi ubungo baramerewe nabi cane by'umwihariko iyi ndwi irahera cyangwa twamaze gutangura aho batayo ya 10 ndetse na 11 atanimwe ihari keretse Ndayishimiye arungitse izindi batayo zindi ziza rero ngaha muri Goma nkuko bizoma bigaragara. Ico twohanura na abo bana rero by'umwihariko b'u Burundi izo batayo zibiri iya 10 n'iya 11 rero nuko bo kwishikana aho rero M23 iri ikabakira, kuko rero by'umwihariko barashobewe. Uwukira by'umwihariko azocira by'umwihariko umugana abandi, kuko rero mu ntambara by'umwihariko itari iyanyu niko rero bamwe baca baravuga. Muri ko rero by'umwihariko murakorana n'interamwe za FDLR ntaco muri ko rero by'umwihariko muragwanira mwishikane by'umwihariko mu ntare zisarambwe zirabakira cane gose, nawe rero by'umwihariko mudakegereza yuko M23 ibinjiramwo by'umwihariko ikabamara iyi ntambara by'umwihariko abarundi by'umwihariko bace barayireka by'umwihariko bamenye yuko hama by'umwihariko duhangane n'ibibazo byacu twikure muri ubu rero by'umwihariko bucakara bwa CNDD-FDD.
erega ni twebwe by'umwihariko ni mwebwe muzo kwikuraho by'umwihariko agasuzuguro by'umwihariko tukitera iteka tukabona tukabona yuko Uburundi by'umwihariko umurundi ha aciye cyangwa se aho aba umengo turi ibivume bakatubwira yuko rero by'umwihariko tudakunda igihugu cacu twikure ko rero by'umwihariko iyi mihimbiri y'abasendefdd n'imbonera kure tureke rero kwinjira mu ngwano itari iyacu niko bamwe rero by'umwihariko baca baragira inama igisoda c'u Burundi nkuko byoma bigaragara baragira bati mugerageze n'abari rero mu ntara za ruguru by'umwihariko baze rero baramenya ibiriko birabera by'umwihariko muri Kongo urandagaza by'umwihariko urandagaza by'umwihariko ngo kugurisha abasirikare abana bato bato mu ngwano hama by'umwihariko abategetsi b'u Burundi bariko baririra amahera abo bana bariko rero binjizwa igisirikare bakabajana by'umwihariko muri Kongo by'umwihariko tubatabarize bishoboka bareke rero kwinjira muri icyo gisirikare kitari iki gihugu ubu ari cyo kirondera by'umwihariko ndetse no kuzuza umufuko wa Varisson Ndayishimiye hamwe na General Prime Niyongabo hari imwe mu masanamu by'umwihariko iri kwirahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana abana b'abarundi rero by'umwihariko bato bato bariko barerekana by'umwihariko bariko barerekana ibyangombwa byabo bigaragara yuko by'umwihariko bariko by'umwihariko barashaka kwinjira mu gisoda nkuko byoma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira ibi kandi biravuzwe cange se by'umwihariko ubutumwa buriko baratangwa mu gihe ku mbuga ngurukana bumenyi harakomeje kugenda harahanwa amasanamu cange amafoto yerekana abasoda b'abarundi bakomeje kugenda barapfa cange se bakomeje kugenda baragwa muri no ngwano nkuko byoma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira abatari bakeya ntibarya umunwa mu kugaragaza neza yuko rero by'umwihariko Burundi ukomeje kugenda by'umwihariko buratakaza by'umwihariko icyuzo baratakarizamo abasoda benshi nkuko byoma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira kugeza ubu rero by'umwihariko abatari bakeya bakaba basigura yuko by'umwihariko CNDD-FDD ikomeje gukora ikosa riremere cyane mu nyuma y'iko rero ikomeje by'umwihariko kurungika cyane cyane by'umwihariko abana b'abarundi by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo nkuko bikomeza kugenda bigaragara canga se nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira tugaruke mu yandi makuru akomeje kugenda aravugwa muri rusange ngaha by'umwihariko mu Burundi harakomeje kugenda haravugwa by'umwihariko ibura y'ibitoro rikomeje kugenda riratuma ibintu bimwe na bimwe bica birahagarara cibitoke ingorane z'ibitoro zaratumye ibikorwa byinshi bihagarara intara ya Cankuzo irire mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi irafise ingorane z'ibitoro ituma rero ibikorwa byose bijyanye n'ubutunzi byose bihungabana ibituro byo kunguruza abantu by'umwihariko ta modoka nimwe ihari abunguruza abantu n'ibintu barahisemwe rero by'umwihariko kubika mu mihana yabo imodoka kubera kubura ibitoro nkuko amakuru yamara dushikira haraheze by'umwihariko igihe kitari gitoya Uburundi buriko burahangana n'ikibazo kibura y'ibitoro by'umwihariko General Arigeme Bunyoni akiri umunyamabanga akiri by'umwihariko umushikiranganje wa mbere mu Burundi by'umwihariko yaravuzwe ko ari we agira uruhare mu bikorwa bimwe na bimwe byo gutuma ibitoro biraburanga mu Burundi ndetse n'izindi ngorane zimwe na zimwe zibonekeza nk'ibura ry'amahera mva makungu amakori ndetse n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo icakora abogozwa mu mabanga abantu benshi bari bazi neza yuko rero koko ikibazo ari we kiriko ndetse ibintu biraza gutangura kugenda neza ariko gushika uno mwanya abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda barasigura ndetse banagaragaza neza yuko by'umwihariko n'ubundi atakintu na kimwe cyahindutse ahubwo uko yabisize ibintu byarazambye kurushaho kugeza ubu usibye mu ntara zimwe na zimwe nga mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubudandaji naho ibibazo biribonekeza bigendanye by'umwihariko no kwiyunguruza cyane cyane bikubitiye ku ibura ry'ibitoro nyamara Varisson Ndayishimiye by'umwihariko muri uno mwaka twahejeje inyuma w'ibihumbi 2024 yarasiguye yuko rero by'umwihariko iyi by'igitora agiye kuyifatira mu minwe kujya rero agiye gutanguza by'umwihariko gahunda zigendanye by'umwihariko no kuba by'umwihariko ibitoro byaboneka nyamara hari amatohoza amwe namwe yarakozwe agaragaza neza yuko Varisson Ndayishimiye ndetse n'akandi kagwi gato gato kabakuriye igihugu cy'u Burundi
kiganjemo by'umwariko bamwe rero by'umwariko cyane abakurikiranira hafi by'umwariko politike baravuga ko hari by'umwariko ishira hamwe risanzwe radandaza ibitoro mu Burundi ryama rikuriwe n'umutambukanyi wa Valentin Ndayishimiye Angelina Ndayishimiye ryo bari riko riragira by'umwariko uruhara mu bikorwa bimwe na bimwe cyane ibigendanye by'umwariko no kuzana ibitoro mu Burundi akaba riko riratuma amahera abura yo kuzana ibitoro mu nyuma ko bariko barayanyereza. Iryo bura ry'ibitoro rirafise ingaruka zikomeye cyane ku barimyi ndetse no kubadandaza bo muri ako karere. Itomati rero by'umwariko n'ivyama byo mu bwoko bw'imyembe by'umwariko birabora kubera kubura rero ikibyunguruza kibihana by'umwariko ku masoko yo mu bisagara bikuru by'umwariko nka Bujumbura, igisagara gikomeye cyane cy'ubudandazi mu gihugu. Amasoko yaho by'umwariko mu Cibitoki ntarakwiriye by'umwariko kugira ngo abarimyi bagurishe by'umwariko ibyo bidandazwa. Ibyo bikaba biratuma haba agahombo kanini cyane ku bigendanye n'ubutunzi bwo Burundi. Ariko kandi igiciro cyo kwiyunguruza cyarigwije na gatatu by'umwariko ku bw'abiyunguruza ku rugero rwa Rugombo by'umwariko Bujumbura ibirometero 80. Ibiciro by'umwariko byaraduze by'umwariko biteye ubwoba hagati by'umwariko y'ibihumbi 30 ndetse no 35 by'umwariko y'amarundi muri bisi bigashika by'umwariko ku mahera ari hagati by'umwariko y'ibihumbi 40 na 45 by'umwariko ku modoka ku mamodokari mato by'umwariko rusange. Niko rero bisigurwa n'umwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru rero by'umwariko w'intara ya Cibitoke nk'uko byoma bigaragara. Amasitasiyo by'umwariko nta bitoro afise nk'uko byoma bigaragara. Kwa gatanu by'umwariko kwigenekerezo rya 17/0 nta sitasiyo nimwe rero yo mu ntara ya Cibitoke by'umwariko kuri 12 zose hamwe rero yari ifise ibitoro canke imazutu. Abanyagihugu baravuga ko by'umwariko kwiyunguruza kwahagaze amamodokari mato rero yitwa Parobox n'amapikipiki aca amafaranga by'umwariko ahagaritswe mu mihana by'umwariko iyo ngorane by'umwariko iramaze indwi zirenga 2. Ingingo ziyamirizwa by'umwariko n'indongonzi bivuye kuri ubwo bukenero bw'ibitoro. Indongonzi z'intara zarabujije ugukora rero ibitoro muri RDC, igihugu cibanyi cari cyegereye by'umwariko Burundi kandi gihagaze neza rero ku buryo rero by'umwariko kukuronka ibitoro. Ibyo byaratumye 30 by'umwariko mu bunguruza abantu rero mu mamodoka ndetse no ku mapikipiki barahagarikwa by'umwariko bikekwa ko bakora urudandazwa rwa magendo rw'ibitoro by'umwariko biva hakujya i Rusizi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iduga ry'ibiciro n'ingaruka by'umwariko ku cibano nimwe rero mu bituma ibintu bikomeza kugenda by'umwariko biraduga. Ibiciro byaraduze by'umwariko ibiciro by'ibitoro byaraduze bikomeye cyane ku isoko by'umwariko iyo mu Kinywabi. Iritiro n'igice by'umwariko y'igitoro iragugwa hagati y'ibihumbi 45 n'ibihumbi iragugwa by'umwariko ibihumbi by'umwariko 45 n'ibihumbi 50 y'amarundi, mu gihe igiciro cya leta by'umwariko ari ibihumbi 4 by'umwariko kuri essence nk'uko byoma bigaragara. Iryi duga rero ry'ibiciro riratuma ingorane z'ubutunzi ziyongera mu banyagihugu basanzwe rero bugarijwe n'ingorane z'iduga ry'ibiciro. Abarimyi badashobora rero kunguruza by'umwariko ibyimburwa by'umwariko byabo bagira uruhombo runini cyane. Benshi ntibashobora rero by'umwariko kwishura amadeni bafashe kugira ngo bakorere by'umwariko ibikorwa byabo. Gutabaza rero kugira ngo by'umwariko hagire icokorwa. Abanyagihugu bo mu Cibitoke barasaba abanyagihugu insongozi gutora umuti rero wihuta n'ubwo bukene by'umwariko bw'ibitoro. Basaba intwaro n'abajejwe umutekano guhagarika ingingo ibuza rero by'umwariko gukura ibitoro muri RDC mu ntumbero yo kurekura abashoboye by'umwariko gukurayo rero na bike kubizana gutyo by'umwariko baruhurire abanyagihugu. Ariko buramatari wa Cibitoke siko rero abyumva, ahamagarira abajejwe intwaro n'abacungera imbibe gukaza cyane bagwanye by'umwariko ibidandazwa by'amagendo. Kreme Bizoza rero aragabisha bimwe rero mu bikomakomeye cyane abakora urudandazwa rwa magendo ku mbibe by'umwariko, akabagiriza ko rero bahungabanya ubutunzi bw'igihugu. Leta y'u Burundi yarafashe ingingo by'umwariko yo guhangana ndetse no gukora ibishoboka byose kuri bamwe baca baradandaza barakora urudandazwa
rudandazwa by'umwihariko cyane cyane njabukambibi ko rero bariko baratuma ibintu by'umwihariko ibintu birakomeza kugenda birazamba. Kugeza ubu Burundi burugarijwe n'ibibazo biremereye cyane cyane ku batari bakeya by'umwihariko haba abanyagihugu ndetse n'abandi bato by'umwihariko bakomeza kugenda baradusumiza amakuru bavuga ko by'umwihariko mu Burundi hakomeza kugenda hagaragara ibibazo biremereye cyane. Amakuru yihuta adusumira canke akomeza kugenda aratugeraho arerekana neza yuko leta y'u Burundi iriko by'umwihariko iratanguza ubundi buryo bushasha bugendanye no kuronka ibitoro, ariko kandi bigendanye n'ibura ry'amahera mva makungu birakomeza kugenda bibira ibibazo biremereye cyane. Bashimire twongere gusubira mu masahaza.